ikintu twomusaba nyene icubahiro umukuru w'igihugu kwanza sico twomusaba je numva no banza kumushimira twabanza tukamushimira by'ukuri no muvyeyi w'abarundi kuko ahaje ndafise impamvu ndiko ndamushimira yego rero nk'ubu jewe by'ukuri no musaba yuko ibi ntabikoreye twege gusa azobandanya bikoreye n'abandi mu gihe Imana izoba ikimuteretse kuko by'ukuri ni ibintu vyiza ni ibintu biteza igihugu imbere ego birakura n'ubushomeri bigateza imbere igihugu kuko ejo canke hirya yejo nitwebwe nyene tuzoca tubandaniriza aho yatanguriye na cyane cyane ego na cyane ko mu myaka yahera byagorana ko umujene ashobora kuronka ingurane vyoroshe nkuko tubona ubu mushobora guplanifya umugambi neza mukumbuka cyane payeje bitarinze ku ibintu birebire muja mu banki musaba ingurane tubona ko yashizeho ibintu byinshi byo gufasha ugwaruka mu gushobora kuronka ingurane kugira bashobore kuransa imigambi yabo yene leta irakunda abanyagihugu urabona kunda abanyagihugu kuko by'ukuri urinze ugira iciyumviro cyo gufasha umuntu mu bikorwa bari karakora ukacumwongerereza by'ukuri buri kuragabanya imyaka y'ubushomeri canke yo kudashika imbere by'ukuri rero bintu uko turiko turabibona hamwe twokomeza uko kuko imbona kazoza bugiva kuri twebwe umuntu aragufasha mugabo nawe udashizemo inguvu nawe ngo ubone unyereke yuko uri kurakora imbona kazoza zoyumva ku matwi twebwe nk'akarorero no guha nk'imashini yoyo isya yo gusya jaye n'imashini zo gusya nta kosa na rimwe rigera rihaba imashini twe turakora imashini nyinshi zitandukanye gose ariko ubu urazi yuko ariko arasohoka amamashini mashasha akozwe ku rwego rwo hejuru ndavuga nk'amamashini nk'akarorero no guha nk'imashini nk'ifuru canke imashini yo kubundikira urashobora kuyikora mugabo kome ifise indani amaparti electronique twe natwe tukaba dukora electronique aho cha tuba block kuko urumva urashobora gukora iyo mashini mugabo ntushaka kuyikorera servo ngo umene ngo birageze kwizimya irageze iki donc le marque de technologie ni iboramo kumbeka kwicaye ni vyigwa muri ico gihe rero hubwo tuca twishimira gukorana n'undi akora ivyo kugira dushire hamwe twe dukore parti yacu nawe abandanyije binda mwe mudashobora gukora jewe naratemberereye umuntu umwe sanga ahantu ari karakora akantu bita kabunga twahora tukajya twumva yuko kavuye muri Uganda kariko karakorerwa za hehe kakaza kavuye hanze ariko ndabaza ati none aba bantu bariko barakora imashini nkizi zikora akabunga nkaka agasembe karyoshe bakorera hehe bisaba ko umuntu azorinda kuja hanze gukomanda ibivyuma bibikora acambwira ati nukuri bikorerwa ngaha nyene mu Burundi tahi iwacu nyene muri Butanyerera iwacu Ingozi hama rero ndamubwira ati bimeze gute ibiciro n'ibindi n'ukungene vyogenda kugira nanje unyinjize muri iyo company kugira nanje mbu mukiriya wabo ndabashorere harageze igihe jewe aranzana kabisa twaraje aranshikana ngaha turabanza turicarana naba babijejwe turayaga baranyakira neza ndanabishima hama ndakomanda haraheze umwaka ndabikomanze nta kibazo na kimwe ndabona mwiyo ntuzeye mu byo bankoreye arakantu gato gakoroganye arakaburo n'ibindi nterefonye bonyene baca bandungikira ku modoka ati we ntiwirigura vimuhanga wirigura fatitike reka duhishire ku ntuzeye ku modoka bakakuzanire nta kibazo turafashanije cyane je nukuri no bandanya ndabashimira kuko ibintu bakora nibikora inka kabisa ni ibintu bitoroshe huko je nababwiye yuko maze kubona yuko akantu biti sembe ubu dusigaye tugahurira ngaha ino mu Burundi tutirirwa turajabuka za hanze za hehe ukeneye agasembe ucuja muri cacuma bankorera ubwo nyene tuca tugutekerera ukacugenda udutwaye habwo navyiza namwebwe twobasaba yuko hogera igihe muri twebwe abakiriya baba mwodutemberera mukabona ivyo bakora biriko birakora kungene yari bikora inka
ari n'agasembe mukeneye ari kiro kimwe twiho turabarimyi dukora byose turaborozi tukagenda tubatekereye n'akaro kamwe mukazogenda kugira publicity ati nimwumviriza kakabunga kariko karakorwa n'ibikora inka byo ngaha muri Butanyerera iwacu Ngozi. Already know me, beautiful people. On the mic against me, one and only Janice for sure, aka Krimbo, aka Mr. Dreams. So hating on the humble thing, but believe in you, be beautiful, and never get just for kasone of so bakunze kuri complex ndongeye kubaramutsa nizere ko mukomeje kugira ibihe vyiza ho muhereye hagiye hatandukanye. Si c'est la première fois by'ikiganiro. Ntiwegeze gukora genda ukoze subscribe reka twaguru no muryango kubera ko ni televiziyo ihari kugira ifashe yerekane ivyiza canke si bikorwa mvabwenge ariko birakorwa n'abana b'abarundi yaba mu gisagara ca Bujumbura dusanzwe dukore ariko aho buri hose turashaka kugendera mu gihe uzi yuko ivyo ukurakora ari bikorwa mvabwenge koko vy'ukuri biko biragerageza gufasha yambona kazo nyene icubahiro umukuru w'igihugu cyacu Burundi tuzoshikemwo ibintu bimeze neza cane gose. Uno musi rero turi neza mu ntara yagutse ya Butanyerera ni mu mukuru ni muri commune Ngozi naho twagendeye ni ishira hamwe muri rusange ry'abajene bishize hamwe gitwa Master Wedding Company ni novuga ko ari n'uruganda ruhingura amamashini akomeye yaruturamwe twifashisha mu bintu byinshi bigiye bitandukanye abasya ibintu bigiye bitandukanye hingura ubufu aya ko ibintu byinshi bitandukanye byinshi turaza kugira tubigirwa nano ba jeune babiri mubona bari imbere yacu reka tumane tubasabe kwanza tubaramutse nizere mukomeje kugira ibyo byiza meze neza mon frère turaho tumeze neza yego ku mazina nitwa Abayo Antoine yego mero mon frère nawe amanze atwidondore mon frère meze neza yego ndashima Imana ku mazina mazina yanje ni Iyera Bilibris yego niyo nikomeye gose shaka rero mbere na mbere tuganire mutuganiritse ko turabona muri abajene babiri ariko hano twabonye hakorera abantu benshi batandukanye mbega byaje gute icumbiro caje gute kugira mushobore kwiyumvira mwishire hamwe kugira ngo mutanguze ikintu nk'iki umugambo umeze nk'uko ngaha muri no ntara ya Nyangutse ya Butanyerera. Murakoze cyane bwa mbere na mbere turabashimiye cyane kuba mwaje kudushikako kuraba ibikorwa dukora nk'uko mwabivuze turabajene twagiye hamwe dushira ivyiyumviro hamwe kugira ngo dukore twiyungunganye duteze imbere twongere twiteze imbere n'igihugu cacu ukungene rero byatanguye twabanje kuja kwiga kameme twabanje kuja ku ishure turavyiga ari amashuri yigisha ibintu by'imyuga yego duhejeje kuvyiga turaja mwe wese araja mu buzima busanzwe turatandukana ariko tuguma tugerageza kurondera ukungene twoja hamwe bikanka kubera ko uburyo biragoye yego niho rero hagera igihe turiyumvira ati reka tuje hamwe turabe ko twokorana vyovyo ngira ngo hari ico vyotanga haremo dusanze twaragiye hamwe turakorana turahana ivyiyumviro turashira uburyo hamwe nico gituma mubona tumeze neza tuko turakora yego ni ibintu bikomeye cyane gose mbega turabona ko mwino misi ugwaruka muri kumurakora cyane kugira ngo mukoreshe ibikorwa mvabwenge kugira duteze imbere igihugu mbega mu ntango vyari bimeze gute ugize icyumviro kuko kugira icyumviro ni kimwe ariko kandi no gushobora kugikorera ko nikindi mbega bino nivyo wari usanzwe ukora ubwa mbere canke habayeho changement kuvuga uti reka bino bintu ndavyilansemo ngerageze ndabivyo ari byo Jenny ibintu nivyo narisanzwe nkora ubwo kome uba uri kurakorera nko mu zindi nganda cyangwa ukorera abandi bantu ntuba ucita ibintu by'iwawe gusa ibyo twakora byari nk'ibi nyene twari tubuze gusa ibikoresho biteye imbere kugira ngo dushobore gukora ibintu bimeze neza yego ni ikintu gikomeye gose turabona ngaha mu Burundi ugwaruka muko murakora cyane kuko natangwe ndabivuga mbega mon frère nawe kuri wewe byaje gute kugira mwisange hamwe na Antoine hano kugira mushobore gutanguza rino shira hamwe muri rusange ko yatubwiye ko yakorera abantu mbega nawe byaje gute kugira mushire ivyumviro hamwe mushobore gutangura mu bisanzwe nkuko yabivuze tumaze kuva ku ishuri wanashaka twararose bamwe umuntu akagasangura rose ahantu uja kubura ko igifundi umenyereza ariko rero muri make kujya uburi kurakorera mu bandi bantu ivyo ubukeneye ko kuko byogenda siko biba biriko biragenda rero twari dusanzwe dukora ariko tukaba dukorera
ahandi hantu hatandukanye ariko sinzi ukuntu nyene twumva bariko bavuga umugambi payeje yego turavyumva ariko tukivyumva mu ntango twumva umenga ni ibintu bitabaho twumva umenga ni ibintu bidashoboka by'ububeshi na cyane kubona biba bigoye nyene wumva ngo hariya barafasha mugabo ukaba wumva nyene mu mutima utariko uravyumva neza rero mu bisanzwe twebwe twaragiye hamwe turandika umugambi uko twari dusanzwe nyene dukorana siko ariko dukorera ahandi hantu turandika umugambi mugabo nyene tutizeye yuko bishobora gucamo tubigira nyene tutizeye neza na neza ariko twaratangaye tubonye ata n'ikiringo kinini kirahaca twumvise badutelefone batubwiye ati umugambi wanyu bawemeje byaraturyoheye cyane biranadutangaza niko rero twaciye duhura n'umuvyeyi payeje yadufata mu mugongo isanga dufise n'umugambi mwiza inasanga twari dusanzwe turabafundi bamaze kudufata mu mugongo tuboneraho kuronka ibikoresho bimwe twabura binashobotse dutunganya akazi neza bivanye na kwa kuntu dutunganya akazi neza bivanye na kwa kuntu hari ibikoresho twagira niba naho twari dukora ibikoresho byari bihari hari igihe organisation yaho itari ipanze neza nkuko twe tuba tuyishaka ego muri make nuko vyagenze twaciye duhura n'umuvyeyi payeje baradushikira baradufata mu mugongo ego ni ibintu bikomeye gose umugambi murawutwaye muri payeje murawanditse murawuteguye barabemereye barabahaye ingurane muratanguye gukora mbega mugitangura gukora nizihe ntambamye mwagiye murahura nazo kuko nta kazi kabura intambamye ukiri no mu ntango ikintu cyose utangura gitegereza kuzamwe ibintu bikugora nizihe ntambamye mwahuye nazo mu ntango mu ntango ntizobura umugambi wose nibaza yuko uretse n'ibi byacu by'igifundi umugambi wose uri kurawutangura bamuhura n'ingorane siritu nko mu ntango uravuga ati eske je bazomenyera ryari bazomenya gute bazonyizera gute yuko ntari umubeshi muri ibi bintu bene ivyo bintu rero ziba ari intambamye kuko ugushikiriye umenga bafise amakenga eske ujya muntu by'ukuri arizewe ese ntitwogenda ahandi hantu basanzwe bakora ibi bintu bakabidukorera byizewe ariko buke bigenda birahera kugenda urakorera abantu neza bagenda barabwirana yego ni ikintu gikomeye gose mbega kubijanye n'ibintu mukora nayo mashine mukora amashine y'ubwoko bumeze gute mbega ibintu vyanyu nakaye kabijya biba bifise muri rusange murakoze twe dukora amashine atandukanye amashini atandukanye nkaya musanga ku masoko amashini yo gusya yo gukobora ibigori yo guhungurura ibigori n'ibindi cyane ngaha ibintu kenshi dukunda gukora umuntu bivana n'ico we wakeneye ko twebwe tuza amashini menshi yabana amashini akora amatafari turayakoreramo amamashini atonora amakawa byose turabikora muri market twebwe ngaha dukora n'ibindi bintu byinshi modification tugira reparation mu bisanzwe muri repara canke muri ikorera imashini mukayitangura do imashini turayikora ariko ndiko ndavuga ku bindi bintu kandi ma service yego nk'ubu nk'amamoteri akoresha amamashini nyene ashobora gusha tukaca tuba oblige gusubira kugira robobinage moteur gasubira gakora yego ikintu gikomeye gose bega ku bantu babagana tukiri mu ntango nyene turacari mu ntango kuko no munsi turabona ko ivyo mukora tubona ko abantu benshi baza babagana babasaba mu bakorera imashini zigiye zitandukanye mukiri mu ntango nyene mugitanga gukora amamashini ya mbere kuko turabona ngaha mu Burundi abantu benshi baraba bitahura hari abandi bavuga ati ibintu bikozwe n'abarundi aya kabisa nta kintu kiba kirimo n'ibintu usanga bidakomeye mbega nk'abantu mwakoreye nk'ubwa mbere nta myidogo yigeze ihaba ko muri mugitangura canke se mwarakoze ivyigwa bihagije ho mvuga ati umuntu tuzokorera ntazoshobora kwidoga ego tugitangura gukora kubera ko twe dusanze tubikora twebwe natwe ku mugambi wacu nitwashaka kugira départ mbi uriko urakora rebe ni ibi mu bisanzwe mu ntango niho bipfira canke niho bikundira ego je novuga yuko nta bantu bagiye baridoga cyane kuko twe dusanze tubikora ahubwo ico twakoze twimviye gukora ibirenze ibyo duhora dukora kugira ngo twizegwe
twizegwe Yego. intambamyi nazo zo gukora ikintu umuntu agasanga harimo akagorane ni ibintu tugenda turabasigurira abakiriya bacu baradutahura cyane tubatahurana hagize akabazo ahura nako ku imashini tuba twamuhaye araduhamagara tugashika ku kibanza tukagakemura gushika naho imashini tuyimusigira imeze neza hama akabandanya yikorera atangorana yego mu misi heze twarabonye abashoye kwegukana inkerebutsi day mu mwaka uheze mu mpera z'umwaka kaya gashimwe nyine icubahiro yatanze kwabamwe abanyamigambi bashoye guhabwa imitahe na paeje mbega ko twabonye hari iyindi company iri Gitega isaka gukora ivyo mukora nta kantu kaza abantu bavuga ati oya mwebwe ivyo mukora ntidushobora kuvyizera twizera ivyo bari yabigi twabonye bahawe agashimwe na nyene icubahiro mbega ivyo ntivyigera bicicikana ngaha mu bantu babasanzwe babegereye ntikiraba ingorane kuko wanashaka barakora kandi barakora neza cyane turabazi bamwe mbere wanashaka ni n'abagenzi tuba tuvugana rimwe numva ahubwo kenshi usanga tunabazanya ati ikintu gute tugahana ivyiyumviro twegere rero bariya nta ngorane nta muntu ndumva avuga ngo tugende hariya kubera ngo inongo bitameze neza oya ni ibintu byiza cyane gose umva ko hariho n'urukundo murashambwa ati twe turakora ubwe duteze imbere igihugu nta bintu by'amashari nta bintu byo gushavurirana n'ibintu bigiye bitandukanye ni ikintu gikomeye gose mbega uno munsi Antoine turabona ngaha muri no ntara yagutse ya Butanyerera turabona ko apari y'abana n'abandi bafise indi migambi bagenda bakora igihe itandukanye mbega nko kuri wewe gushika uno munsi bive naho umugambi wanyu ugeze bi kugwego rushimishije bivanye n'ukuntu ugwaruka rukora kugira ngo twiteze imbere canke hari ikindi kintu kikibura twebwe intambwe yo irahari intambwe irahari uko turiko turabibona by'ukuri ntituko turatera dusubira inyuma tuko turatera imbere buke nubwo ibibazo bitabura gusa ikintu kimwe haracariho nyene bigikenewe cyari bigikenewe kuko hari igihe usanga ugikeneye umutahe wo gukoresha ariko ivyo ntibibuza twebwe dukora ngo twumve dutekanye ni nayo mpamvu nakubwiye ati ubwa mbere twa dufise agatahe gatoyi tugikorana n'uyu mugabo aho paeje dufashirije twashe tworoherwa cyane ni ibintu byiza cyane gose watubwiye ko hari intambamyi mu ntango ariko n'undazi ko akazi kose nikigera kabura intambamyi cyane mu buryo bw'ibikoresho canke n'indi bigiye bitandukanye mbega haraho mugarukiriza hari imashini mudashobora gukora canke imashini yose murashobora kuyikora selo nico umuntu aje abagana yifuza twebwe turafise amalimite tugezako turafise aho tugarukiriza imashini twe turakora imashini nyinshi zitandukanye gose ariko ubu urazi yuko hariko harasohoka amamashini mashasha akozwe ku rwego rwo hejuru ndavuga nk'amamashini nk'akarorero no guha nk'imashini nk'ifuru canke imashini yo kubundikira urashobora kuyikora mugabo kome ifise indani amaparti electronique twe natwe tukaba dukora electronique aho cha tuba block kuko urumva urashobora gukora iyo mashini mugabo ntushobora kuyikorera servo ngo umene ngo birageze kwizimya irageze iki donc il manque de technologie ni iboramo mbega kwicaye ni vyigwa muri ico gihe rero hubwo tuca twishimira gukorana n'undi akora ivyo kugira dushire hamwe twe dukore parti yacu nawe abandanyije binda umwe mudashobora gukora ni ikintu ciza cyane gose je kugera hano kanya ivyo tumaze kuyaga biraboneka yuko hari urukundo kubwa mbere wasanga hari amashari umuntu akora kijya n'undi akora kiriya bisa ugasanga nta collaboration ihari donc mwungurane ubumenyi kuvuga we burya ubumenyi ufise nakabujya ufise mu bushize hamwe murashobora gukora ikintu gikomeye umva ko ari ikintu gikomeye cyane gose bega ko ariko dukurikirana nka Master Wedding Company ni zihe mashini mukora mvuga ati iyi mashini tuyigukoreye kabisa nawe ugiye ukayikoresha ntiwidoga bega kujye na garantie ho bihagaze gute twebwe nk'akarorero no guha nk'imashini yo isya yo gusya
ijanye n'imashini zo gusya nta kosa na rimwe rigera rihaba n'ubu kosa buba buhari bwari bwa buntu nyene two gukosora bw'amareglage gusa uko kuregra bigende gute gusa ico kintu ndazi yuko kirizewe cyane abo tumaze gukorana ndazi nuko ngira ngo beshi mutabasanze ngaha canke mutobashikira bo bishingira intahe bo bishingira intahe ikibazo kihaba ntibacita ikibazo c'ubufundi buke ya ni ikibazo gishika cyane Ego. Mbega ku kijanye na garanti ivyo bipanze gute iyo umuntu mumuhaye imashini muramuha garanti canke igikoresho mumuhaye mugikurikirana kugira ngo hagumaneho bwa bucuti bw'umukiriya namwe gwe mwashoye kumukorera iyo mashini abayagiye abagana abasaba mumukorera Ego. Iyo umuntu tumukoreye imashini ni ngombwa tuyimuhe ni ngombwa tuyimuhe kuko iyo utayimuhaye biratera ingorane hagati yawe nawe gihayishikanye ikora igikorwa yayigusabiye kandi waramwizeje nyo by'ukuri yuko igiye gukora rero garanti tumuha kenshi kubijanye na garanti ikintu cyo dukora kugira tugire dushiremo umutekano mu bintu byacu duca tumusaba yuko yabikunze duca tumusaba yuko twebwe nyene tuyimushikanira tukayimwestarira tukamwereka tukahava abonye iri kirakora nico kintu tweye kwita yuko coba gisumba kumuha garanti kuko iyo tuyimuhaye akaca hongira uwundi mufundi ashobora kuyestara uko twe tutabishaka ugasanga yananiwe no kuyestara bivanye nuko siwe yayikoze kenshi rero turamuha garanti iyo umuntu ari jakure tukamuha garanti ati wegenda ikizoba muri iki kiringo canke muri indwi imwe canke zibiri canke nyuma y'ukwezi twebwe niho turi tuce mutubwira ariko yatanguye gukora biba bihaze nta ngorane mbega ngaha muri Butanyerera ivyo mukora abantu barabitahura canke se baramaze kubitahura igwagwe bavuga ati bagiye bahungu ikintu cyose bagukoreye ni sawa apare ya Butanyerera hari mu zindi ntara zigize igihugu barashobora kuva mu zindi ntara zino bivanye n'ibintu mukora ukuntu biba byizewe muri rusange Ego neza cyane uretse muri ntara ya Butanyerera gusa ndavuga nk'akarorero nka Cankuzo abantu muri Cankuzo bo mu Kirundo abantu bimuyinga n'abanyengozi meme n'abanyakayanza baraza niyo mpamvu rero turizewe cyane gose abantu ibikorwa byacu dukora turabona neza yuko bibashikira kandi barabishima bizobona izindi ntara ziza zikakurondera kiya ikintu gikomeye cyane gose antuka mbega kujanye n'ivyigwa turabona ko nubwo imigambi usanga ufise amayide ariko biba ari vyize yuko haba hanfo y'ivyigwa kugira ngo ivyo uzi wandanye ugira ubundi bumenyi wungutse mbega ubu gushika ubu bivaye n'ubumenyi mufise kurumva ko mushobora gukora ibintu ariko ugasanga ari nk'ivyo mudashobora gukora bigasaba yuko mwikora kabandi kugira ngo mushobore gushira hamwe ubumenyi mukora ikintu umuntu aba yabasavye kujye n'ivyigwa muhora mugira abandi mahosheshe kugira ngo à la prochaine ibintu bizoje ku rundi rwego canke ipfuza kuguma hano nyene nta wifuza kugera ego gusa twifuza yuko ahubwo tworengera nibi dufise mico rero naco ni vyiza gutembera ikintu duha dukora gitwungura ubumenyi turafata umwanya tugatembera aho abandi bari bakorera badusumbya ubumenyi ndavuga turashobora gutembera nk'ibujumbura cyangwa tugafata umwanya tugatembera ahandi hantu hose twumva hari abafundi badufise ibikoresho n'ubumenyi buturenze ikindi naco muri azi internet nihiri burya iyo ufashe umwanya ukahiga urunguka k'ibintu usanzwe ubikora hari igihe uhiga ikintu kuri internet ugasanga biroroshe canke mugakominikana n'abandi bantu bamufise bari hanze y'igihugu bari kure babagenzi kamubaza ati je iki kintu ndakeneye ndabire bimeze gute aho uri kuragira amaroshereshe ukomeza wunguka cyane yego nibareze no mu frere hano kukije na marketing turumva ko ubu aho bigeze hari abandi bava mu zindi ntara baje kubabagana ati munkorere izi mashini bivanye nuko hari abo mwakoreye ngaha bagana ati bashingira nta abandi ati muraza babakorere bega mufise vision gukora amamashina akwira abarundi gusa canke murifuza no kuzambutsa igihugu mugazitanga mu bindi bihugu vyegereye ngaha ndavuga mu Rwanda n'ahandi hagiye atandukanye Ego mu bisanzwe gahunda yari yo gukora ibintu bitera imbere hamwe nk'umuntu agiye nko muri Kongo asanga nk'imashini akavuga ati no mashini yakorewe nk'ingozi nk'akarorero muri make niko byari bimeze gahunda yari yo
kuba umuntu afise nk'ayandi mashami nk'Igitega tukaba dufise y'ishami siko ibujumbura tukaba dufise y'ishami hamwe umuntu atwituye ari nkino nk'akarero tumubwira ati rabo umuntu nunu ibujumbura ashaka kugufasha ego nivyo biba ari vyiza muri make niyo vision dufise dushaka yuko master wedding ugiye Muyinga uzohasanga branche uje Igitega wasange branche uje hehe hose atandukanye niho muri make ubu uri kurabona ati ndiko ndatera imbere kuko ndiko ndaguka ego ikintu gikomeye gose mbega gushika no munsi company yanyu abivene umaze gukora amamashini maze gukora atandukanye muha abakiriya bana ko ibintu maze gukora niki kintu mushingira intahe payeje muri rusangi kuko batubwiye ko muyishimira ariko niye ntahe muyishingira payeje kugira ngo nugwaruka canke se nabandi bajene badukurikiranye bumve yuko payeje ari umuvye wo kwitura bivaye n'umugambi bufise ari ikintu ufise gushingira intahe muri rusangi mbo nukubera usanga rimwe na rimwe nk'iyo dufate uri kuragerageza gusigurira nk'abajene bubu hari gihe baba bumva menga ntibavyumva neza bo muri make payeje maze gufata mukishira hamwe muri abajene 3 4 5 mukaba mufise n'ibikorwa birashe ya bindi ushobora kubwira n'umuntu ariko arakomvereza akumva ati no muntu ndabona kabisa ndamuhaye uburyo yogira ikintu akora yoshobora kudukorera ikindi kintu gishasha rero payeje n'umuvyeyi nivyo mugabo irakunda neza na neza abajene babishize hamwe bakishira hamwe bagakura amaboko mu mpuzu nimba arabavuze ati mbo tugomba kurima iki niki yo ipfuma ibafasha mu kuvuga ati reke nibazanire umuhinga mu kuraba kwa abantu mugomba kurima ivyo bintu bizohakunda baranabafasha barafasha cyane kuvuga rero byiza iyo bishize hamwe irabumviriza bararaba mbo barashaka nk'ubu nka twebwe hariho nk'abajene baje baratubaza turababwira ati mbo mwe muri yegeranya muje hamwe tubereke kuntu vyagiye biragenda tubereke mu udutwara ayumviriza izo project ko ari sawa hanyuma abarungike hariya umva rero iyo bishize hamwe bakamwereka imigambi bafise barabumviriza kabisa n'abavyeyi barabumviriza ko bashaka kubona basaba jene ata muntu agoma yirukanga ngo ari karahiga akazi kubera urabona ubuzi bwo buragoye bararyoherwa nko mu gihe baba basanze uri kurikorera utwawe kandi ukaba uri kuratera imbere ni ukuvuga nta muntu uri kuragora muri icyo gihe kandi uraheza ugafasha n'abandi ugaca usanga rero twese turiko turafatana ukuboko yego mbega bivanye naho umugezi uno munsi mu buzima busanzwe ndavuga muri societe vyifashe gute ni kihe kintu master wedding ibafashije kuko nibwo twato dukora kugira turonka amaramuko turonko dufungura uko tuba muri rusange hari ico kinini yahinduye kuva mutangura no mugambi master wedding yego muri make novuga ko vyifashe neza par rapport yo bwa mbere kuko mbe mwese murabasore canke harimo turubatse dufise imiryango umuntu ariko aragereranya na hambere hahise hari impinduka kandi impinduka nini ya cyane kubera ubwa mbere urumva ntitwigenga niba ari umushahara uronka canke niba ari utwo dufaranga wakoreye hari gihe mu kuturonka wasanga biriko biragorana nako ikintu cy'uburyo kigoye no kuvuga ubu twebwe organisation ni twebwe ubu no kuvuga iyo ukoze nyene ugira icyo ushikako cyane yego ni ikintu gikomeye gose ni ikintu gikomeye cyane mu miryango mbo ntawogaya kuko bimeze neza nubwo haba hari imisi ugasanga si neza mugabo muri make novuga ko vyifashe neza twarateye intambwe yego dusa nk'ariko barakrotira ikiganiro mbega niye message mwoha ugwaruka muri rusangi gwagwaruka bavuga ati babizeye abavyeyi babo cyangwa sanga nibo abantu barize amaboko biga ku marigara mbega nihe message mwompera abajene muri rusangi bo muri make je kintu saba nko gwaruka urabona ubonye naho turagenda ku mashure tumaze guheza amashure urabona ubuzi buriko buragorana ico dusaba abajene nk'abajene bariko baraheza ubu ni ikintu cya mbere bakwiye gukora no kubanza kuja hamwe no kubanza gukerebuka akabona neza na neza yuko
akazi gasigaye kagoye yumve neza ko azotera imbere wenye n'ubwiwe yikorera ivyiwe yego ni ukuvuga birasaba yuko abajene bamaze guheza begera abandi barabe ati ese jeho bigiye kugenda gute kuko nasanze burya ubuzima ukiri kwishuri buba bucoroshe cyane kuko iyo umaze kuja mu buzima busanzwe niho biba bigoye kuko niba ari umuvyeyi ntaba kivuga ngo guhe asabone kuko aba yarakuramuye birasaba rero yuko abajene baja hamwe baje mu mashira hamwe mu makoperative bige ikintu cyo gukora gishobora kubateza imbere begere abamaze kuba bariko barakora bamaze kugira aho bagera bababaze bati ese mwe byagenze gute dukore gute mwo dufasha iki turabafasha cyane mu bantu bamaze kugira aho bagera uko biba ari byiza natwe tubona turiko turaramura abandi kuko nico payeje natwigisha idusaba ati turabafashe mu mugongo kugira ngo batoyi banyu nabo bagira aho bagera turabafasha kugira batoyi banyu nabo ntibatugore basi namwe bice byoroha mugende murafatana ukuboko mugira aho mugera dushike kuri yambona kazoza nyene ibintu bimeze neza yego uvuze ku kintu cimbona kazoza nyene mbega kuri yambona kazoza nyene icubahiro umukuru w'igeza cyo cy'u Burundi turana kugwa ko muri kumurakora cyane vraiment bivuye n'abantu tumaze kugendera nk'isi ari nk'ijyambere avye nk'ikiganiro ariko barakurikirana kino kiganiro mugende inyuma n'ibindi biganiro murabe ugwaruka kuba bari batazi ko payeje ingurane yatanze ku gwaruka bariko barazikoresha ko barakora kabisa bega mwebwe nka Master Wedding Company mijya mbona kazoza nyene icubahiro mubona ico muri ko murasahiriza ari ikintu kizofasha cyane iterambere mu gihugu mu buryo bw'iterambere ku gihugu cacu ego cyane gose biraboneka kuko uri kuraraba ukungene leta irakunda abanyagihugu urabona kunda abanyagihugu kuko byukuri urinze ugira iciyumviro cyo gufasha umuntu mu bikorwa bari karakora ukacumwongerereza byukuri buri kuragabanya imyaka y'ubushomeri canke yo kudashika imbere byukuri rero bintu uko turiko turabibona hamwe twokomeza uko kuko imbona kazoza bugiva kuri twebwe umuntu aragufasha mugabo nawe udashizemo inguvu nawe ngo ubone unyereke yuko uri kurakora imbona kazoza uzoyumva ku matwi ariko bica bivana nawe n'ukungene witwaye cyane gose ni ikintu gikomeye gose dusa nk'abakrotira ikiganiro ni nk'iye message nka nyine icubahiro aramusa duteye iteka karaba kino kiganiro ni kihe kintu mwo musaba ni kihe kintu mwo mushimira murakoze cyane ikintu twomusaba nyene icubahiro umukuru w'igihugu kwanza sico twomusaba je numva no banza kumushimira twabanza tukamushimira by'ukuri n'umuvyeyi w'abarundi kuko ahaje ndafise impamvu ndiko ndamushimira rero nk'ubu jewe by'ukuri no musaba yuko ibi ntabikorere twege gusa azobandanya bikorere n'abandi mu gihe Imana izoba ikimuteretse kuko by'ukuri ni ibintu vyiza ni ibintu biteza igihugu imbere ego birakura n'ubushomeri bigateza imbere igihugu kuko ejo canke hirya y'ejo ni twebwe nyene tuzoca tubandaniriza aho yatanguriye na cyane cyane ko mu myaka yahera byagorana ko umujene ashobora kuronka ingurane vyoroshe nkuko tubona ubu mushobora guplanifya umugambi neza mukumva cyane na payeje bitarinze ku ibintu birebire muja mu mabanki musaba ingurane tubona ko yashizeho ibintu byinshi byo gufasha ugwaruka mu gushobora kuronka ingurane ugira bashobore kuransa imigambi yabo reka rero mfate kano kanya manze ndabashimire kuba shoboye kuduha kano kajyo mukatuganiriza byinshi bitandukanye abari kuri experience mufise mu kazi abe no kuvyo mumaze gushikako reka fatikanya ndabashimire cyane gose murakoze cyane yego mukomeze mwagukirwa next time tugaruke dusanga hano ari kindi kintu abantu turanaho duca tuje gukora ikiganiro rinda gusaba inzira ati muduhinzira batonze imirongo baje nk'abatondeye itoro murakoze cyane mukomeze mugire byiza reka rero mfate hano kanye bakunze kuri complex ndabashimiye kuba mwadukurikiranye du début à la fin nizere ko mwafashije mu buryo bumwe canke ubundi ikiganiro cari ciza cyane gose mu gisharinge kucutira abagenzi kubera ko ni ikiganiro kirimwo kuguruka canke se guhumuka no kubona yuko ujya mugambo ufise apa ya payeje urashobora gukora ubwawe ugakora hama uko kuko turafise intari z'abantu benshi bagiye bakora imigambi y'abatana payeje tano kuko kwa payeje kurimwo bigatera imbere ariko mugihe atamutaho ufise ni witinye payeje irahari irumviriza kandi irafasha ndabashimire cyane kuri mikro ya Janice for show nawe utamu bindi biganiro ciao ciao mahoro cyane
jewe nkaba nitwa Havyarimana Diomede muri make mvuka muri Butanyerera yagutse va muri komine Muhanga yagutse Butanyerera yagutse hama jewe ikibazo mfise sikindi ni kinezero kabisa dusigaye tubona ko ubu abantu b'abarundi turiko turamera nk'abisuganya gutera imbere mu buhinga buteye imbere cyane. Jewe naratemberereye umuntu umwe sanga ahantu ari karakora akantu bita kabunga, twahora tukajya twumva yuko kavuye muri Uganda kariko karakorerwa za hehe kakaza kavuye hanze, ariko ndabaza ati none aba bantu bariko barakora imashini nkizi zikora akabunga nkaka agasembe karyoshe bakorera hehe, bisaba ko umuntu azorinda kuja hanze gukomanda ibivyuma bibikora. Acambwira ati nukuri bikorerwa ngaha nyene mu Burundi, tahi iwacu nyene muri Butanyerera iwacu Ingozi. Hama rero ndamubwira ati bimeze gute, ibiciro n'ibindi n'ukungene vyogenda kugira nanje unyinjize mwiyo company kugira nanje mbu mukiriya wabo ndabashorere. Harageze igihe jewe aranzana kabisa, twaraje aranshikana ngaha turabanza turicarana n'aba babijejwe turayaga, baranyakira neza ndanabishima, hama ndakomanda. Haraheze umwaka ndabikomanze nta kibazo na kimwe ndabona mwiyo ntuze mu byo bankoreye. Arakantu gato gakoroganye arakaburo n'ibindi nterefonye bonyene baca bandungikira ku modoka ati we ntiwirigura vi Muhanga wirigura fata itike reka duhishire ku ntuze ku modoka bakakuzanire nta kibazo. Turafashanije cyane, je nukuri no bandanya ndabashimira kuko ibintu bakora nibikora inka kabisa, ni ibintu bitoroshe uko je nababwiye yuko maze kubona yuko akantu biti sembe ubu dusigaye tugahurira ngaha ino mu Burundi, tutirirwa turajabuka za hanze za hehe ukeneye agasembe ucuja muri ka cacuma bankorera ubwo nyene tuca tugutekerera ukacugenda udutwaye. Habwo navyiza namwebwe twobasaba yuko hogera igihe muri twebwe abakiriya baba mwo dutemberera mukabona ivyo bakora biriko birakora kungene yari bikora inka, ari n'agasembe mukeneye ari kilo kimwe twiho turabarimyi dukora vyose turaborozi, tukagenda tubatekereye n'akaro kamwe mukazogenda kugira publicity ati nimwumviriza kakabunga kariko karakorwa n'ibikora inka byo ngaha muri Butanyerera iwacu Ingozi. Ico nico kabisa je nshima kweri, je turakoranye neza n'abakiriya benshi turabazana ndabamazanira cyane, n'abandi benshi baraza cyane ngaha gose bidasanzwe. Murumva ko bukomva muri Muhanga yagutse, umva ni kure aha company yose twebwe muri Muhanga dukoresha byose tubikura ngaha, mukatubariza natwe uko dufise iyo company yo kubashorera mukaduteza imbere, mukatubariza muri iyo page bavuze natwe kugira tugira ibintu vyinshi, ko hari nk'ubu hari habafise izisya intuze y'ibigori gusa agakobora batagafise kumvo z'ubukene zo kubura iyo duca kugira natwe twisuganye. Ko natwe mwodukurikirana kabisa mukazodutemberera mukabona abakiriya dufise mukumviriza mukababaza nta kibazo bafise, bose bazobashimira yuko akagari barya kameze neza kabisa gasyeye neza kwizi mashini ziriko zirakorerwa ngaha muri Butanyerera kabisa. Jewe mbona atakine norenzaho kabisa, je ndabashimira cyane gose uko ndumukiriya wabo. Nubu nari naje gukoresha akantu nyene ngaha, urabona nk'ubu nikariko hamukanya nshashibuka nje ngenda abakiriya sanga bantegereye kabisa, turanabaronka abakiriya cyane kuko ubu mukiriya ukuramubaza niho kibikiro kimwe caburi inusu y'ibigori inusu y'ubududu akubwira yuko nisekuru yaheze imiswa yayiriye, ubu nta bakizi gusekura mu masekuru. Ubu turiko turakoresha izi mashini nyene aba bene wacu bariko baradukorera kabisa. Nkongera nkasaba nabonyene muze murabatera impunga arakabazo bafise mubama hafi ko nta kazi katafise ibibazo n'utugorane
mukabama hafi na twebwe mukazotwama hafi murakoze